twarabonye ko yatanguje uwo mugwi atumbereye ko bahora bibutsa abisirayeli vy'Imana yabo mu kumutazira no kumukengurukira. Ivyo bintu bibiri birahambaye gose kuko nuno munsi bica biduha igicapo co kubona impamvu imigwi y'abaririmbyi n'abacuraranzi biriho no kugira ngo ishobore kwibutsa abantu ubutumwa bwiza kandi bakengurukira iyo Mana bayishimira. Ni ukuvuga ingene yitwa turazi yuko amazina aserukira mu burangamutima bwayo. Turafise uburangamutima tubona mu ijambo ry'Imana. Imana yarihishuye, yarivuze ingene imeze, yarihishuye ingene ikora. Ivyo rero bica biza guserura uburangamutima bwayo, kamere kayo, uko imeze, uko iteye, uko ikora. Ivyo rero tuvyegeranije bica biserukira mu vyo twita uburangamutima canke amazina. Igihe rero tuba two turatazira Imana, nuko mu gutazira haba hasohoka ico Imana iri. Bwanje ico kiracari ikibazo. Igihe ca Dawidi yatanguje umugwi umwe w'abaririmba kandi bakongera bagacuraranga, bibutsa abantu ibi bintu nzoguma ndabisubiramwo, bibutsa abantu ivy'Imana yabo mu gukenguruka no mu gutazira. Dawidi ashaje tuza kubona uno mugwi awushira mu migwi 24 kubera igikorwa bakora cari igikorwa bakora umwanya wose, ntibafatanya n'ibindi vy'ubuzima bwa misi yose nkuko uno munsi tubibona. Kugira ngo ivyo bikunde aca bagabura mu migwi kugira ngo bazohore bakuranwa, kuko igikorwa c'abaririmbyi kirarusha, gisaba umwanya n'integuro kugira ngo bashobore gukora ibintu vyiza muri rero ntiyari intumbero kugira amakorale menshi. Uworonka impamvu yo kugira amakorale menshi mw'ishengero yo yidusangiza n'amajambo bakwiye kusuzuma nabo nyene. Turafise ikibazo co kudasoma Bibiliya. Ajya mirongo nariko nsoma hariho abashobora kuba barambiwe bariko barakurikirana kino kiganiro, ariko vy'ukuri nugira nerekane ico Bibiliya ubwayo ivuga. Bunamira ivyanditswe vyera, basuzume ivyo bita ko twaremewe guhimbaza yuko Bibiliya ari kwivuga. Nukuri bazosanga atari vyo. Hanyuma bafata iya mbere yo kugubwa neza canke yo kunyugwa no kwitwa abaririmbyi no kwitwa abacuraranzi no kwitwa umurongozi w'indirimbo canke no kwitwa umuririmbisha. Ayo majambo arakwiye, amajambo yo kwitwa worshiper, amajambo yo kwitwa minister. Ni kubera bakunzi ba Brightness Burundi, turasubiriye kubaha ikaze. Ikiganiro ni ca kindi usanzwe mumenyereye, umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera. Muri kumwe na jewe Eric Uwimana sanzwe ndakibashikiriza, ariko kandi ndi kumwe n'umutumire ni wawe nyene musanzwe mumenyereye, Jean-Claude Maniratunga. Claude, ramutse ariko baratwumviriza. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Turasiye guha ikaze kugira kandi mu kiganiro tugukengurukira ko wama utwitaba igihe cyose twikozeko. Murakoze cyane kwikaze. Ego, tubandanije uno munsi rero twagomba tumenyeshe abakunzi bacu ko tukibandanya gusuzuma no kwihweza ikivyanditswe vyera bivuga ku ndirimbo n'umuziki. Claude, tumaze iminsi turiko turavuga ku bitabo vy'akahise. Twashaka tugaruke ku kiganiro gatonya duherukamwo kivuga kuri Dawidi atanguza igikorwa c'abaririmbyi n'abanyamuziki. Kubakurikirana ico kiganiro, Claude, ni kihe kintu badakwiye kwibagira? Ego, murakoze cane. Ku kiganiro giheruka navuga ibintu bibiri vy'inkoramutima cane bikwiye kutwibutsa canke kuguma bidudubiza. Mu kiganiro twabonye ko igihe Dawidi yashikira ubwami hari igikorwa yakoze, kandi tubona no munsi igihe hari mu mashengero y'abizera n'ingene yashoboye gutanguza ivy'igikorwa co kuririmba no gucuraranga. Twarabonye ko yatoranije abaririmbyi, abacuraranzi kugira ngo bahore bakoresha ingabire zabo kandi bakabikora banezerewe. Rero nico gihe mu vyanditswe vyera kuva mu itanguriro gushika mu vyahishwe Yohana tubibona abitanguza icese
ego mu bitabo bitangura twarabonye ari umuntu umwe ikoraniro muri rusangi mugabo mu buryo bw'umwihariko nk'umugwi uzobandanya ukoreshwa mu ngoro uririmba ucuraranga Dawidi abikora ico gihe. Ica kabiri ni intumbero yatumye atanguza umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi. Twarabonye ko yatanguje uwo mugwi atumbereye ko bahora bibutsa abisirayeli vy'Imana yabo mu kumutazira no kumukengurukira. Ivyo bintu bibiri birahambaye gose kuko n'uno munsi bica biduha igicapo co kubona impamvu imigwi y'abaririmbyi n'abacuraranzi biriho no kugira ngo ishobore kwibutsa abantu ubutumwa bwiza kandi bakengurukira iyo Mana bayishimira. Urakoze cyane gose. Nibaza ko n'ubutakurikiranye ico kiganiro ca tumutumira gusubira kucumviriza kugira atahure vyinshi birenze ivyo, ariko kandi ivyo nivyo adakwiye kwibagira muri ico kiganiro. Ego. Urakoze cyane gose. Hama Claude, tukiri muri bino bitabo nyene vy'akahise, uyu munsi turaza kuganira ku kindi kibazo nibaza ko naco nyene ku ruhande rw'iwanje kitoroshe. Ego. Ariko kandi ngira amahirwe ko ndi kumwe na wewe uraza kumfasha wongera ufashe n'abandi bariko baradukurikirana. Ni ikibazo kiri hagati y'amajambo tumenyereye cyane guhimbaza no gutazira canke gutazira no gushima. Hambavu y'indi mirongo myinshi nibaza turaza gukoresha cyane amajambo ari mu gitabo ca Nehemiya igice ca 12. Turaza gusoma umurongo wa 24 n'uwa 26. Nashaka mbere ngire ko ndayisoma kugira tuze kuvuga twumvise icyo iyo mirongo ivuga. Umurongo wa 24 mu gice ca 12 mu gitabo ca Nehemiya uvuga ngo, kandi abakuru b'Abalewi ni Hashabiya na Sherebiya na Yosuwa mwene Kadimiyeli na bagenzi babo bari bashinzwe guhimbaza Imana no kuyishima. Tumanutse sindaheza umurongo, bakurikiye ibwirizwa rya Dawidi umuntu w'Imana bahana imbu. Barakuranwa ico ni kirundi ca kera guhana imbu. Hama tugiye ku murongo wa 46 naho bacavuga ati, kuko kera mu gihe ca Dawidi na Asafu hariho abarongozi b'abaririmbyi, hakabaho n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima. Uwo n'umurongo wa 46. Hama rero Claude, tugarutse kuco nariko ndavuga, hanye tuguma tubona amajambo yo guhimbaza no gushima Imana. Mugabo nashaka kumbure imbere yuko tuja mw'idonido ry'ikiganiro, kubera ko tuje mu gitabo tutari bwazemwo na rimwe, mwoshobora kutubarira mu ncamake ikirere ca kahise gikikuje kino gitabo ca Nehemiya. Urakoze cane. Ndibutsa abadukurikirana ko ari ya nkuru ibandanya mu bitabo 12 vy'akahise. Hanyuma bino bitabo, kino gitabo ca Nehemiya no cegeranya hamwe n'igitabo ca Ezira kuko Imana ibakoresha mu gihe kimwe. Kirere gikikuje bino bitabo tuza kubona abisirayeli bari mu kinyago, ariko kandi bava no mu kinyago. Ati mbega none bagiye mu kinyago ryari, hari habaye iki? Mu mpera y'igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma niho tubona abisirayeli bashobora gutwarwa nk'inyagano. Turashobora kuraba iyo mirongo gatoya. Igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma 36, turashobora guhera ku murongo wa 11 ariko ntidusoma gushika ku murongo wa 20. Tuza kubona nk'uko Imana yari yarabwiye abisirayeli ko nibayivako bazohura n'ibibazo.
Imana izogabura ayandi mahanga igashobora kubagirira nabi kandi nibayigumako ko bazoba amahoro. Tuja kubona Imana ibikora kandi bishitsa mu bwizigirwa bwayo, mu butungane bwayo. Kino gihe cari igihe c'umwami Zedekiya yagiye ku nganje, hanyuma akora ibibi mu nyonga zohoraho. Imana igahagurutsa abavugishwa nayo harimo nka Yeremiya, ariko by'ukuri akiyima amatwi ntashobore kumvira uhoraho. Ijambo rye barivuga ngo akagame kizose gakomanaza umutima. Hanyuma nk'uko Imana yarabivuze ica irarekura ku murongo wa 17, nico catumye bateza umwami w'abakarudaya akicisha imisore yabo inkota, akabatsinda mu rusengero rwabo, ntagirire akagongo umusore canke umwigeme, umutama canke umusaza ageze mu zabukuru, bose akabatanga mu maboko yiwe. Ni ukuvuga tuzoja kubona abakarudaya bagirante baza bagafata Abisirayeli bose hama bakabatwara i Babuloni. Kino gihe ni naho baturira urusengero rw'Imana, nk'ikibanza gihambaye mu Bisirayeli hatangirwa ibimazi, aho gusenga kwabo kwari kuzungurukira, baraturira baranyaga ivyaho byose, maze babatwara i Babuloni. Bamarayo imyaka 70 ku murongo wa 21 niko hatubwira. Ni ukuvuga rero bamaze gutwagwa ari nyagano, mva ko batwawe n'abakarudaya i Babuloni, hanyuma mu nyuma bavuye barongorwa n'Abamedi ico kimwe n'Abaperesi. Hanyuma kuri iyo ngoma niho tubona Kuro haguruka, ni nawe novuga yugurura bino bitabo, aho atanga itegeko ribwira Abisirayeli gusubira iwabo aho baja kubaka urusengero. Rero ibi bitabo biza kutubwira ayo makuru y'ingene bari bamaze gushika mu kinyago n'ingene bava mu kinyago. Ego nogeza ngaho. Murakoze cyane gose, nizere ko abariko baradukurikirana turafashe turatahurira hamwe ikirere kikuje kino gitabo ca Nehemiya na Ezira waciye wifatanya, kubera ko ari bitabo bisa n'ibiduha inkuru zo mu gihe kimwe. Urakoze cyane gose mugabo. Kandi Claude, dusimbiye ku mirongo twasomye muri cya gice ca 12, naho uduhaye ikirere ca kahise gikikuje kino gitabo ca Nehemiya, kumbure vyotugora guca twitora dufashe iyi mirongo yonyene yigenga. Mbega hoba hariho ikirere ca hafi na hafi co dufasha gutahura ibiriko biraba imbere yuko dushikira ino mirongo? Ego murakoze cane. Mbanze mvuge kuri Nehemiya co kimwe na Ezira, kandi mpereye kuri Ezira. Ezira yari umwigisha w'ivyanditswe vyera, za kumubona Imana imukoresha mbere, aranatanguza n'amasinagogi igihe bari mu kinyago, kugira ngo gusenga kubandanye gushoboka naho bataba borohewe. Tuja kubona Nehemiya n'Imana imukoresha mu vyo kubaka impome, kandi yarajejwe ivy'intwaro, yarajejwe ivy'ubutunzi, ndetse n'ivy'ikibano. Rero bano bantu babiri Imana irabakoresha. Kuri Ezira Imana iramukoresha mu gusubiza igicaniro c'ibimazi, hamwe no kongera kunagura ivy'ingoro. Tuza kubona rero bino bitabo inkuru ngene abanditsi bagenda bavuga, umwe agenda aherekeza nova mu gihe ciwe, ubundi akavuga mu gihe ciwe, muga mu gihe c'umwe caba ari igihe c'uwundi. Nuko gusa ivyo baba batumbereye mu kwandika baba bafise ikibatera kubihitamwo, muga muri rusangi Imana iriko iranagura vy'ukuri ubwoko bwa Isirayeli, kandi ibibutsa ko isezerano rya Dawidi rikibandanya, ntirirahera, donc haracari ivyizigiro. Ariko neza na neza nk'ikibazo mwari mumbajije hano, Nehemiya 12:24 na 46, tuja kubona mu gusubira iwabo baza kugenda imice itatu. Hari umuco wa mbere w'abadugana na Zerubabeli hamwe na Yosuwa, hakabaho umuco wa kabiri Ezira ariwe yaduzemwo, hama umuco wa gatatu ariwo Nehemiya yaduzemwo. Rero ino mirongo tuza kubona umwanditsi ariko atwereka amazina y'abaherezi
n'abarewi baduganye na Zerubabeli niho baza kutubwira aya makuru ajanye n'igihe ca Dawidi ajanye n'ivy'indirimbo zo guhimbaza no gushima. Murakoze cyane rwose, nizera ko ubu ntidusubira kujuragirika twisanze muri iyi mirongo. Nashaka rero tubandanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Claude, gahi iwacu tumenyereye cyane rwose amajambo akoreshwa haba mu makoraniro, ndetse dufise n'imigwi myinshi, guhimbaza no gutazira. Ariko ngaha anye amajambo twagiye turasoma avuga guhimbaza no gushima. Ubu rero kumbure haca haba ukuzazanirwa. Dufise guhimbaza no gutazira, dufise ngaha guhimbaza no gushima. Ayo majambo yose tuyafatiye hamwe duca turonka amajambo je mbona ashika kuri 3. Hariho guhimbaza, hariho gutazira, hakabaho no gushima. Kumbure imbere yo kwinjira mu nsobanuro y'ayo majambo no kuraba uburyo akwiye gukoreshwa, hoba hariho agahaze mu ikoreshwa ry'aya majambo kugira duce dusobanukirwa icari mu nyuma n'ingene akwiye gukoreshwa neza. Ico ni ikibazo c'inkoramutima gose cane cane kuri jewe, kuko gutahura ano majambo rwabaye urugendo kuva igihe navuka ubwa kabiri, aho ubwanje ntasobanukirwa itandukaniro riri hagati yo guhimbaza no gutazira. Hoho dushitse ahantu bivugwa ngo twaremewe guhimbaza Imana, mpejeje gukizwa n'umwami nkumva nkeneye kumenya impamvu ndiho, naca mbona yuko twaremewe kugira ngo tuvuze umuziki kandi turirimbe nk'uko uno munsi benshi babivuga. Narico gihe niko nabitahura. Mugabo badafise akago ko kuririmba no gucuraranga uco vyumva ivyo ntibibaraba mwebwe, kuko twebwe tubona yuko guhimbaza no gutazira biraba twebwe abanyamuziki. Hanyuma maze kuba umengo sindiko ndabona impamvu yo kubaho kwanje neza, nimba vy'ukuri ari gucuraranga ari kuririmba, ntariko ndabitahura ni rwo urugendo rwo gutangura kurondera kubaza abandi imbere kugira ngo vy'ukuri nshobore gutahura guhimbaza niki, gutazira niki, hama bifatanye n'intumbero yo kuremwa kwanje canke k'umwana w'umuntu gute. Ubwo rugendo rero je nabahuye n'umwami Yesu mu 2006, umva si imyaka mikeya cane. Rero niyumvira yuko tugiye gusangira n'abariko baratwumviriza ico umwami yanyuguriye kwa maso inyuma yo kudatahura impamvu turiho mu gihe tubifatanya n'umuziki ndetse n'indirimbo. Rero hamwe n'ivyo unkundiye, nagomba ubwa mbere nerekane ingene Bibiliya vy'ukuri iserura ibijanye n'aya majambo ifatiye ku muziki hamwe n'indirimbo. Vy'ukuri no guhimbaza no gutazira canke no gutazira no gushima nkuko hejeje kubivuga. Ico kibazo nanje fise. Mbere yuko sobanura ayo majambo nagomba tubanze turabe Bibiliya mu rubuga rw'umuziki n'indirimbo ingene ikoresha aya majambo, kandi Bibiliya y'ikirundi abadufashije gusobanura ingene bashoboye kubikora. Rero ndaza kubakoresha kugira ngo muze muransomera. Turashobora guhera ku murongo waturongoye mu kiganiro cashize, igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma 16 ku murongo wa 4. 16 ku murongo wa 4. Yego, ongera udusomere kugira ngo twumve ingene umwanditsi aho yanditse canke abadufasha gusobanura ingene basobanuye. Havuga ngo kandi ashiraho bamwe mu barewi ngo bashitse ikorwa cabo imbere y'isanduku y'Uhoraho, bibutse abantu ivy'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, bamukengurukire, bamutazire. Yego, uyo murongo ku bwanje ni urufatira ku bijanye no gutanguza ivy'abarimvyi n'abacuranzi n'intumbero yavyo, aho bakoresheje bamutazire kandi bamukengurukire. Tukiraho nyene muri ico gice usome umurongo wa 35 n'umurongo wa 36.
umurongo wa 35 na 36 havuga ngo muvuge muti udukize ewe mana y'agakiza kacu udukoranirize hamwe udukize amahanga kugira ngo dushime izina ryawe ryera twirate ishimwe ryawe kugira dushime izina ryawe ryera twirate ishimwe ryawe urumva gushima n'ishimwe nivyo bakoresheje ngaho ku murongo wa 36 acavuga ngo uhoraho imana y'Abisirayeli nashemagizwe nk'uko vyamye uhereye kera hose dashira. Amen. Aho hakoresheje rivuga gushemagiza. Bibiliya iyi duheruka kuronka novuga ngo yicariwe n'abarundi gusumba iyo twari dufise hari kumwe n'abanyarwanda bakoresha gutazira mu kibanza cyo gushimagiza. Sawa. Aho na hambere ngomba kwerekana ko Bibiliya yerekana amavuga abiri gutazira no gushima canke no gukenguruka. Mugabo kandi hari ahandi tubona Imana imaze kutemerera Dawidi ko imwubakira urusengero hama ikamubwira ko umuhungu wiwe ari wazogubaka. Tuza kubona kubera ko Salomo yari akiri muto Dawidi yari se wiwe amufasha ku gicapo cyo gutunganya ibijanye n'ingoro. Tuja kubona avuga ngo barabe mu Barewi abashikana imyaka 30 no kuduga hanyuma aca bagaburamwo imigwi. Reka turabe ingene yabagabuyemwo imigwi igitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma 23 mbere gatoya murongo wa 4 no wa 5 23 murongo wa 4 no wa 5 yego havuga ngo aravuga ati kurabo ibihumbi 24 baze bashikirizwe igikorwa cyo ku ngoro y'uhoraho ibihumbi 24 bari bajeje ibikorwa byo ku ngoro y'uhoraho abandi ibihumbi 6 baze babe abashinga ntahe n'abacamanza ibihumbi 6 barabashinga ntahe n'abacamanza 5 abandi ibihumbi 4 baze babe abashibamye ibihumbi 4 muri Bibiliya mvise ni abacungera irembo abashibamisi bose no musingira baba bacumva yego n'abandi ibihumbi 4 nyene baze babe abo gutazira uhoraho ibihumbi 4 bazobabo kugirane gutazira uhoraho bazobabo gutazira uhoraho bavuze ibintu nakoresheje byo kuvuzwa ngo babimutazirishe babimutazirishe ku murongo wa 30 ngaha nyene aho nyene ngaha nyene ku murongo wa 30 havuga ngo no kwama bahagarara mu gatondo bakengurukira uhoraho bamutazira no ku mugoroba nuko ibihumbi 4 by'abanyamuziki birashigwaho mu mugwi w'abantu ibihumbi 38 batowe kugira ngo vy'ukuri bashobore gutazira kandi bashobore no gukengurukira uhoraho. Iyo mirongo tumaze gusoma ntibari havuga guhimbaza no gutazira no gushima. Sawa. Inyuma yaho Dawidi kubera igikorwa bakora cari igikorwa novuga ngo c'umwanya wose full time byasabye yuko abaririmbyi batowe abagabura mu migwi 24 turabe ahanyene mbere gatoya 25 murongo 3 turabe ingene batubwira ibijanye na Yedutuni ingene yavugira inanga ego 25 murongo wa 3 naho havuga ngo abayedutuni abahungu biwe ni Gedaliya na Seri na Yeshaya na Shimeyi na Hashabiya na Matitiya abo uko ari 6 bagabwa na se Yedutuni nyene yaririmba avugira inanga akengurukira uhoraho amutazira yego ntibatubwiye ahimbaza uhoraho amutazira canke amushima ni
atazira kandi akenguruka. Ego. Tuje aho nyene mu gitabo c'amashi vyo ku ngoma 29 umurongo wa 20. 29 umurongo wa 20 ngaha nyene mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma. Igihe ingoro yari ihejeje kuzura hama Dawidi abonye abantu ingene batanze hanyuma agira ico abivuzeko. Turabe ngaha havuga ngo umurongo wa 20 Dawidi araheza abayira iryo koraniro ryose atenda nimuhimbaze uhoraho Imana yanyu. Nuko ikoraniro ryose bahimbaza uhoraho Imana yabasekuruza bunamika amaso bakubita inkoro hasi imbere y'uhoraho n'imbere y'umwami. aha uyu murongo niwo wonyene dutanguye kubona hakoresha ijambo guhimbaza. Hanyuma bakubita inkoro hasi barahimbaza Imana. Mu zindi ndimi tuja kubona rino jambo hakoreshwa gusenga. Ndacabandanya aho nyene mu gitabo gikurikira ca kabiri c'ivyo ku ngoma 5:13 5:13 havuga ngo nuko abavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye batazira uhoraho bamukengurukira bakavuza ijwi rirengera izo nzumbeti n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa batazira uhoraho batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko ako kanya igicu gica cuzura mu ngoro y'uhoraho. Murakoze cyane. Iki ni gihe Salomo yinjiza isanduku y'uhoraho mu ngoro. Dusomera igice c'indwi umurongo wa 3. Igice c'indwi umurongo wa 3 havuga ngo Abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bw'uhoraho ingene bwari kuri iyo ngoro bunamika amaso barunama bashika hasi ku mabuye ahashashe barasenga bakengurukira uhoraho batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamahibe bidashira. Amen. Murongo wa 6. Murongo wa 6 kandi abaherezi bari bahagaze mu myanya yabo n'abarewi nabo bafise ibintu vyo kuvugiriza uhoraho ivyo umwami Dawidi yari yarakoresheje vyo gushima uhoraho. Ivyo yari yarakoresheje vyo kugira nte? Vyo gushima uhoraho. Akababwira kubivuza igihe yamuhimbaza ati kuko imbabazi ziwe zamahibe bidashira. Nuko abaherezi bavugiriza inzumbeti imbere yabo Abisirayeli bose nabo barahagarara. Murakoze cyane. Haciye muri rindi jambo ryo guhimbaza mugabo ijambo gushima no gutazira aracagaruka kandi ndakomeza ndasaba abatwumviriza ntibarambirwe kubera ko impamvu y'ico kibazo ni ngombwa tubanze twerekane ico Bibiliya ibivugako. Aho nyene igice c'8 umurongo wa 14. Igice c'8 umurongo wa 14 havuga ngo atunganya imbu z'abaherezi uko zakurikirana zo gukora. Nuko nk'uko se Dawidi yasize ashinze n'ivy'ibikorwa vy'abarewi vyo guhimbaza no gufasha abaherezi nk'uko ibikorwa vyabo vy'imisi yose vyari biri n'ivy'abashibamye nabo nk'uko imbu zabo zakurikirana ku birimba vyose kuko ariko Dawidi wa muntu w'Imana yari yasize abishinze. Ibikorwa vy'abarewi vyo guhimbaza kamaze guhimbaza rimaze kuza incuro 3. Aho nyene tugende igice ca 20 21 gushika 22 igihe ca Jehoshafati igihe yatonda urugamba. Umurongo ukunda gukoreshwa cane. Igice ca 21 gushika 22.
nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmba ashiraho abo kuririmba kuririmbira uhoraho no kumutazira bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe z'amahebe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira uhoraho ashira habo guca igico abari baje gutera i Buyuda ari bo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri baca basubiranamwo. Nagomba bagume abariko baradukurikirana bagume bumva ingene aya majambo yo guhimbaza gutazira gushima aguma akoresha. Turabe aho nyene muri ico gitabo yitegereje abona umwami ahagararanye n'inkingi mu muryango n'abagabisha n'abavuza inzumbete bamuhagaze iruhande n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe bavuza inzumbete. Abaririmbyi nabo bariko baravuza ibintu bivuga batera indirimbo z'amatazirano z'amatazirano. Naho nashaka gushika kuko tuko turaraba aya majambo ingene akoresha. Aho nyene muri ico gitabo niho tukiri 29 umurongo wa kangahe 27 umurongo wa 27 29 umurongo wa 27 uvuga ngo maze Hezekiya avuga ko ikimazi co konswa baconsereza ku gicaniro. Nuko ikimazi bagitanguye kuconsa abaririmba indirimbo y'uhoraho nabo bashirako bo n'abavuza inzumbete n'ibindi vyo kuvuza vyashinzwe na Dawidi umwami wa Bisirayeli. 28 maze ikoraniro ryose rirasenga abaririmbyi bakaririmba abavuza inzumbete bakavuza. Vyose biba bityo gushitsaho ikimazi coshejwe kirangiye. Nuko ivy'ico kimazi birangiye umwami n'abari kumwe nawe barunama barasenga kandi umwami Hezekiya n'abaganwa babarira Abalewi kuririmbira uhoraho ishimwe mu ndirimbo za Dawidi n'iza Asafu Kamenyi. Nuko baririmba ishimwe banezerewe bunamika amaso barasenga. Urakoze cyane. Hano harakoresha rivuga gusenga, hagakoresha rivuga kuririmba ishimwe. Tugume twumviriza ingene byagiye birakurikirana canke abadufashije bagiye barasobanura. Igice ca 30 aho nyene 21 gushika 22 21 gushika 22 havuga ngo nuko Abisirayeli bari bakoraniye i Yerusalemu bamara iminsi ndwi bari mu minsi mikuru y'imitsima itambiwe bafise umunezero mwinshi. Kandi Abalewi n'abaherezi bahimbaza uhoraho uko bukeye bamuririmbira n'amajwi arenga. Hezekiya aremesha imitima y'Abalewi bose bagira umwete wo gukorera uhoraho. Nuko abantu bamara iyo minsi ndwi barya ivy'iyo minsi mikuru batanga ibimazi vy'ishimwe bakengurukira uhoraho Imana y'abasekuruza. Hano hari amavuga atatu: bahimbaza, baririmba kandi bakenguruka. Turakomeza aho nyene muri ico gitabo 31 umurongo wa 2 31 umurongo wa 2 avuga ati maze Hezekiya ashinga imbu z'abaherezi n'Abalewi nk'uko zari zisanzwe, nk'uko umuntu wese muri bo yari asanzwe akora. Ari abo gutanga ibimazi vyonswa, ari abo gutanga ibimazi vy'ishimwe, ari abo guhereza, ari abo gushima, ari abo guhimbaza
bahagaze ku birimba vy'urugo rw'Uhoraho. Murakoze cane, dukomeze kuguma twegeranya ino mirongo. Ndibaza tukiri aho honyene ijambo guhimbaza rikoreshwa gake, ngabo henshi ni gutazira no gukenguruka. Kumbure nsozera kugusaba ngo usome tuje muri ibi bitabo rero twako turarabira hamwe Ezira na Nehemiya, kuko naho nyene amajambo nk'aya arakoreshwa. Turashobora guhera Ezira 3:10 gushika 11 igihe bubaka umushinge w'urusengero. Ezira 3:10 na 11. Abubatsi bamaze kubaka itanguriro ry'urusengero rw'Uhoraho, bashiraho abaherezi bambaye impuzu z'ubuherezi nyene, bafise inzumbete, n'abarewi bo mu ba Asafu bafise ivyo kuvuza vyitwa amatowazi, ngo bahimbaze Uhoraho nk'uko vyagezwe na Dawidi umwami w'Abisirayeli. Bakiririmba bahaniranwa, bahimbaza Uhoraho bamushima, baterega ni mwiza, kuko imbabazi agirira Abisirayeli zamahiye bidashira. Maze abantu bose bashira amajwi hejuru, barasemerera batazira Uhoraho, kuko itanguriro ry'ingoro y'Uhoraho rimaze gushigwaho. Murakoze cane. Hanyuma Nehemiya 9:5. Nehemiya 9:5. Ezira yarahejeje kubasomera ivyagezwe. Nehemiya 9:5 havuga ngo, nuko abo barewi Yosuwa na Kadimiyeli na Bani na Hashabuneya na Sherebiya na Hodiya na Shebaniya na Patahiya na Petahiya baca baravuga bati, nimuve hasi muhimbaze Uhoraho Imana yanyu, nk'uko vyamye uhereye kera hose ugashitsa ibihe bitazoshira. Baraheza bahimbaza izina ryiwe ry'icubahiro, ari ryo rishizwe hejuru gusumba aho gushima kwose no guhimbaza kwose bigarukira. Barahimbaza kandi barashima, kuko Imana ibereye guhimbazwa no gushimwa. Hano barakoresha ivuga guhimbaza. Turiko dusozera Nehemiya 11:17. Nehemiya 11:17 bariko batubwira amazina y'abemeye kuba i Yerusalemu. Hari na Mataniya mwene Mika, Mika wa Zabudi, Zabudi wa Asafu, niwe yaterera abaririmba ishimwe. Niwe yaterera abaririmba iki? Ishimwe. Gezaho 12:8. 12:8 havuga ngo, kandi abarewi ni Yosuwa na Binuwi na Kadimiyeli na Sherebiya na Yuda na Mataniya uwo bona bagenzi biwe, nibo baterera abari indirimbo z'ishimwe. Nibo batera indirimbo z'iki? Z'ishimwe. 27 aho nyene. 27. Igihe bashikiriza Imana uruzitiro rw'i Yerusalemu, bahamagaye abarewi aho baba hose, ngo baze i Yerusalemu ku munsi mukuru wo kurushikiriza Imana banezerewe, ngo bashimishe indirimbo. No kuvuga ngo indirimbo baririmba zaba ari indirimbo z'ishimwe. Umurongo wa 31. 31 cavuga ati, maze nuriza abakuru b'Abayuda ngo baje hejuru ku ruzitiro, ndabagabanyamwo imice ibiri minini, ngo bagende barongoye bahimbaza. Umwanya bariko baravuga gushima, mugabo bashize bavuze guhimbaza. 38 cavuga ati, uwundi muce w'abagenda bahimbaza ugenda kubasanganira nanje. Uwundi muce w'abagenda bahimbaza. 40 cavuga ati, maze iyo mice yompi y'abagenda bahimbaza
ija guhagarara mu ngoro y'Imana, nanje nyene twe n'umuce w'abakuru twari kumwe bo n'abaherezi mugezaho hanyuma iyi mirongo twasomye ikaca itubwira nk'uwa 24 yuko bari bashinzwe guhimbaza Imana no kwishima. Hama wa 46 tukaca itubwira yuko kera mu gihe ca Dawidi na Asafu hariho abarongozi b'abaririmbyi, hakabaho n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kwishima. None vy'ukuri ikibazo wambajije ni guhimbaza no gutazira canke no gutazira no gushima? Je ku bwanje nisunze imirongo nkafatira ku bwinshi, ubwa mbere nza kubona ico amanota menshi ari ugutazira no gukenguruka canke no gushima kurusha guhimbaza no gutazira. Kandi sinzi ko wabonye muri iyi mirongo ntibatubwira guhimbaza no gutazira, bavuga niburi guhimbaza no gushima. Ico kiri mu bintu rero nibajije jewe ubwanje ati none kubera iki irivuga gushima ryoryo, yaba ku mugwi wo gutazira no gushima ririmwo, yaba umugwi wo guhimbaza no gushima ririmwo, mugabo twebwe no munsi tuvuga guhimbaza no gutazira. Tahantu haragahaze. Ivyo vyabandanije kunzazanira. Mugabo hampande y'iyi mirongo twayisomye mu Kirundi, ucija mu zindi ndimi ukaja mu Gifaransa, naho nyene nagomba nce ndakubaza kubera turiko turasoma haho wigeze kuvuga ati ubu murongo usomye mu zindi ndimi, ego iri jambo guhimbaza abakoreje si usanga ririko rirasohoka, ego uretse ubandanirizaho nuko ni kuvuga rero ugiye mu zindi ndimi nk'indimi je narakoresheje ururimi rutwegereye Ikinyarwanda. mbere yuko nja mu Kinyarwanda ndanakoresha Bibiliya za bene data mu ishengero Katolike, kandi urazi ko harimo abapadiri bize kera ku Kirundi, nizera ko nabo bari imbere mu bofasha gutahukirwa Ikirundi. No kuvuga nahe hamande ino Bibiliya nagiye kuraba Bibiliya ya bakatolike, ndaraba ingene basobanura iyi mirongo nyene ndetse n'iyindi myinshi yaho dufise muri Bibiliya hari guhimbaza, kuko aha twazungurukiye kuvyo muziki n'indirimbo, mugabo iri jambo guhimbaza riranakoreshwa no mu bindi bice gose muri Bibiliya yose. Hanyuma nja kuri Bibiliya y'Abanyarwanda, hejeje nja mu Bibiliya y'Igiswahili, Igifaransa, Icongereza, Igiheburayo n'Ikigiriki. By'ukuri sanga aya majambo dukoresha guhimbaza no gutazira yosobanurwa canke yosubirizwa canke hokoreshwa gutazira no gushima. Kubera ko ikiganiro kidatumbere kwerekana ivyo vyose, kumbure abogira amatsiko nabo borondera canke tukashobora kuzohurira ahandi hantu hose nzoshobora kuba ndiko nafasha abandi kwereka ivyo. Mugabo ufate kukuri kose ku jambo ry'Imana, ugafatira no ku nsobanuro y'aya majambo mu Kirundi nkuko ngiye kuvyerekana, by'ukuri uza gusanga twokoresha gutazira no gushima. Ego urakoze kugira kumbure dusobanukirwe ko arivyo bibereye, dufasha kubona ico aya majambo mu Kirundi dukoresha asobanura, kugira kumbure dusobanukirwe mbega nivyo bibereye koko turabiye no ku nsiguro yayo. Ego nahereye kubatera amatsiko, reka rero tugende kurivuga rimwe rimwe. Ndahera kurivuga ryo gutazira. Gutazira mpere kuri karangamuntu. Woba wayigendanye Gaeri? Ndayifise cyane gose. Impe. Duhere kuri ku kintu kiranga Abarundi. Ndayifise karangamuntu kabisa. Hano hantu kuri karangamuntu ya Eric, kandi nico kimwe n'iyiwanje, nico kimwe n'iyabandi Barundi bose, tuja kubona hariho izina musi akacabaho amatazirano. Kubera iki amatazirano? Kubera ikizina. Mperuka kuyaga n'umutamu umwe, niwe yambwiye ati burya Abarundi aho hambere bari bazi Imana. Iti nikivyemeza amazina yose yitiriwe y'ubukirisu n'amazina ndoramana, Bamanirakiza, Bamaniratunga, Uwimana. Aya mazina
yarora ku mana. Ico carerekana ko abarundi bizera imana uretse ko batizera imana yo mu vyanditswe vyera. Barizera ko hari ikindi kintu citwa imana kibirengeye, itanga uruvyaro, itanga imbuto, ihezagira, irinda, izigama n'ibindi byose. Ndabatumiriye kuja kuraba ku kiganiro c'akahise k'ishengero, niho twagura ivyo. Hanyuma ashambwira ati aya mazina yitiriwe amatazirano hano na aya mazina uzawumva ari mu rurimi rw'igifaransa canke mu congereza. Abare n'abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, hanyuma baduha kwitwa amazina bahora bitwa iwabo. Ayo rero niyo yitwa amatazirano, ni izina rindi batazira umuntu. Rero karakarorero ka mbere. Akarorero ka kabiri, dufate umukuru w'igihugu, izina ryiwe nyakubahwa ni Evariste Ndayishimiye. Mugabo hari akandi kazina ahora avuga ngo yitazira canke bamutazira never. Iryo jambo canke iryo zina riza kuba ari itazirano. Jewe ubwanje nitwa Maniratunga Jean Claude, mugabo hari igihe mara nitazira Majon Close. Mumfunyafunyo yayo mazina yose hakuramwo ma ya Maniratunga, John hama Claude Close. Iryo risharibiya itazirano, sivyo? Kandi nawe wosanga Eric office itazirano. Kagiye kuraba no muri kahise aho umuntu aca barashobora kukwita nka jewe kubera mvaho bita ku Magara, wasanga muri internet banyita Magara. None umunsi arabo duhuruka zamva barampamagaye banyitirira ikibanza caho navukiye. Mu buryo bumwe n'ubundi uza gusanga hariho umuntu bashobora kwita izina kubera ko ivyo akora, ukwasa, uko ameze, ingene avuga n'ibindi bitandukanye. Rero ngiye kwegeranya ivyo vyose mu bijanye n'ingene abarundi aho hambere n'uno munsi bimeze, nagiye gusanga gutazira ari kwita izina umuntu canke kwita irindi zina umuntu. Gishobora kuba ari rishasha, dufata umwana akivuka abavyeyi baramutazira bakamwita izina, mugama ashitse mu kibano abandi barashobora kongera irindi zina. Hari abana mpora mbona bafise amazina abiri biswe n'abavyeyi babo, mukaza wumva irya gatatu ngo yagiswe na inakuru, inarume n'abandi. Iryo rica riba itazirana. Rero twegeranije bino tukarongorwa no kuri kwijambo ry'Imana, tuza gusanga gutazira bifatanye no kuvuga ingene Imana imeze. Tukavuga ngo gutazira Imana bisobanura ngo nukuyita amazina, nukuvuga ingene yitwa. Amaturazi yuko amazina aserukira mu burangamutima bwayo. Turafise uburangamutima tubona mu ijambo ry'Imana. Imana yarihishuye, yari yivuze ingene imeze, yari yihishuye ingene ikora. Ivyo rero bica biza guserura uburangamutima bwayo, kamere kayo, uko imeze, uko iteye, uko ikora. Ivyo rero tuvyegeranije bica biserukira mu vyo twita uburangamutima canke amazina. Igihe rero tuba two turatazira Imana, nuko mu gutazira haba hasohoka ico Imana iri, ingene Imana imeze, mu burangamutima yisangije no mu burangamutima yadusangije, bikavyara n'amazina. Hanyuma uko dusubiramwo uko Imana imeze niko kuyitazira. Mu ndangura kintu canke muri bwa buryo bw'amasitation twandika mu gutanga ubutumwa bugufi, naranditse citation ivuga ngo gutazira Imana no gusubiramwo ico Imana iri. Kandi ngaha ndagabisha ikintu kimwe, ntitwita Imana ico itari canke nitwemvanta tuzana ikintu Imana itavuze kwiri. Turongorwa n'ijambo ryayo, kuko mu ijambo ryayo niho yivuze, kandi yitivuga ntitworonse n'ijambo na rimwe tuvuga kuri yo. John Piper nawe acavuga ati gutazira ibigirwamana ni igihe dushobora gutazira ico Imana itari, igihe tutariko tuvuga ingene Imana imeze tukayitirira ibindi bintu atariko iri. Muri ico gihe ivyo biba vyaduhindukiriye
ibigirwamana ntibiba bikiri imana yo mu vyanditswe vyera. Nibaza ko ivyo bigaragara no mu buzima busanzwe Claude, kuri kaka wari uvuze ko gutazira amazina umuntu. Ego. Burya kenshi bagutazira izina bafatiye ku kintu kikugaragara na cane bakubona ko nk'uwo uvuze ku magara. Ni kubera uva ku magara bagutaziriye magara bafatiye ku kintu uri. Ego. Kuburyo uvuga ati n'uwo vyumva avuga ati ashikyo zina niwe niyava. Ego. Canke bakakuraba ikintu runaka mu misezo yageze kumbwira umuntu yakubwiye akazina bantazira. Ego. Ivyo vyose nivyo naho hambere ugiye kuraba amatazirano bamwe baje bwami umwami ahejeje kubagabira canke bagiye gusaba bariyereka mu kwiyereka bahaya umwami barashimagiza umwami bakamurata bakavuga ingene ameze kugira ngo umwami aryoherwe amaze kuryoherwa akaca bagabira. Mu kirundi umuntu yivuga uwamugabiye nuko rero mu kwivuga uwakugabiye ntureka kuvuga umwita amazina ntureka kuvuga ingene ameze kandi ntiwo muvuga uko atari bosha bagukura muri ico kibanza urimwe ariko kirimba niho menye bagucishije. Voilà rero ku bijanye no gutazira rikwiye gutahurwa uko iri vuga rigira kabiri n'iryo gushima. Gushima ni rivuga nibazo wari wese ashobora gutahura uretse gukenguruka nk'abo ariko bararuka ubu nibo bashobora kutaritahura muga gukengurukira umuntu ni gihe uba novuga ngo umusubirije mu nkoko canke ugaragaje ku kintu aba gukoreye kandi hari n'igihe ataca abakoze uko ameze ukumva wo mushimira. Rero uza kubona gushimira umuntu hanini bifatiye ku ngabire umuntu ashobora kuguhereza mukamushimira mugabo ntibigarukira ku ngabire twofatira ku gikorwa n'umuntu arashobora kuvuga ijambo ukamushimira. Yarigeze kuja mu rubanza mugabo umwe aravuga yaserukiye umukwe ndavuga ati kumbe mu Burundi turafise abashinga nayo bashobora kuvuga ijambo ko hamwe woguma wumviriza uwo muntu ukamushima kubera yavuze neza. Jewe nama nagushimira kubera utushikiriza ikiganiro nuko kandi mu gushimuza gusanga mu buzima bwacu bwa misi yose iryo jambo riragaruka kenshi. Usenze uri kumwe n'umuntu usanga uri kurashima ugiye kuraba rero ibwina y'igitera umuntu gushima kiba kizungurukira ku kuntu ikintu kimeze cyangwa umuntu ameze ikintu umuntu yakoze canke ikintu ngene cakozwe hanyuma tubifatanije no kuri ijambo ry'Imana tuza gusanga ugushima kuza kuva mu cibanire. Ndabigereranya n'igitiba. Igitiba urakizigaye ariko bararukuba bashobora kuba batakizi ico twita ubuki buva mu gitiba hanyuma buzanwa n'ibikoko vyitwa inzuki. Inzuki ziraja ahantu hamwe zikagira ikirundo zikubaka abegetsi canke abegeka basanzwe badufasha kugira ngo turonke ubuki barashobora gutunganya ico bita rero ibitiba twofata ko ari nk'inzu inzuki ziba muri ca kirundi c'Ibujumbura. Rero ngereranya ivyo ngiye kuvuga n'igitiba aho mu gitiba haba hariho cortege kikuje umwamikazi urazi ko inzuki zitagira umwami hanyuma indani hakaba y'ibimamara ariho haba hariyo ubuki. Rero mu Mana ndahagereranya nk'igitiba ni ingene inyuma yo kuyitegereza inyuma yo kuyihweza igihe tuyitangarira tukabona ingene imeze ingene isa tugaca dutangura gusubiramwo ingene twayibonye tugatangura gusubiramwo kuvuga ingene iteye muri yo tuza gusanga hari mu munezero kuko muri yo yarashizeyo uwo munezero yubikiye abantu bazoyihweza abantu bazoyitegereza hanyuma tumaze kugira umunezero muri yo bikadudubiza iki ishimwe. Rero ishimwe tuza kubona ari inyishu abizera dutanga iva mu munezero w'ico Imana iri. Ndakunda kuvuga kano kanatu ndibaza no mwijoro yuko tuzotazira Imana kandi tuzoshima Imana. Nukuvuga tuzoguma dutangaje iyo Mana dutangarire Kristo n'igikorwa ciwe ingene vy'ukuri azoba dushikanye mu bwami bwiwe hanyuma wa munezero uri muri wo
bwa buzima buri muri yo tubona ingene bwiburuka muri twebwe hanyuma bidutere kongera kwishimira kuciri nico yakoze biciye mu mwana wayo. Rero gutazira no gushima jeshe ndabifatanya nk'ivyo Dawidi avuga mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma mu murongo igice ca 16 umurongo wa 4 ko ariyo mpamvu yatanguje ivyo kuririmba ngo bibutse abantu ivy'Imana yabo mu gutazira no mu gukenguruka. Kandi aya mavuga abiri jenda yageranya n'ibirenge bibiri. Eric, urabona ikirenge kimwe gitambutse mu gihe kutacitse ukundi kuba kuri inyuma sankoko kumwe gutambutse n'ukundi kuba kuri inyuma, kandi bibuza ko ushobora guhera ku gushima canke ngo urangirize gutazira. Muko ibi bintu bibiri byose bizungurukira ku c'Imana iri, kandi c'Imana iri yagihishuwe mu mwana wayo. Umwana wayo yahishuwe mu ijambo ryiwe. Hama isozero yo kwishura kw'Imana mu vyanditswe vyera niyo ubwayo. Urakoze cyane gose, kandi nizera ko insobanuro y'ukuri atanga zerekana ko ico kintu wakirondeye, kandi Imana iguhezagire. Nizere ko uri kuradufasha, kandi nturi kufasha jewe gusa, ariko uri kufasha kumbure ishengero ryo mu Burundi gusubira gusuzuma neza ivyo dukoresha nico bisigura, kumbure nico birema mu mitima y'abariko barabikoresha. Nashaka dutera intambwe. Hari ijambo utaravuga kandi nibaza ko ridasanzwe naryo cyane cyane ryumvikana cyane gose ku rubuga rw'ivuga butumwa ngaha mu Burundi. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mutino n'ijambo guhimbaza naryo ivyaryo biri gute? Mere kucigwa twabonye mu mashuri aho batwigisha inkomoko y'amajambo tukarondera nico bise itsitso canke racine mu gifaransa canke urufatiro rw'ijambo. Jewe rino jambo subiye muri cigwa twize siniko ko ari mu munani niko ari mu w'icenda canke mu w'indwi, no kuvuga tugiye mu kigo cyo gucagagura turaronka ku isobanura inyitangizo rukoze. Nimba vyibuka havunkuramwe jewe utazibuka nawe ubibonegweho. Hanyuma hakaca hakurikira himbar itsitso, hanyuma gace i gasobanura ingobotozo, hanyuma gasozo a cyane ariko bavuga ngo ni indobeko. Ndikuvuga ingobotozo n'indobeko biratandukanye, mugase ngomba kubivuga kuri ubunyene. Hanyuma aka kajambo i kagace i kari hagati y'itsitso n'agasozo twakita ingobotozo nyendeza ya nyene gukora igikorwa. Nukuvuga ngo akora nyene gukora igikorwa ariko akora igikorwa c'itsitso, ni igikorwa co guhimbara. Nukuvuga iyo umuntu ariko ahimbara uwundi canke ariko ahimbara Imana, bisobanura ko iyo muntu aba yakoze canke yabaye nk'uko wamusavye guhimbara yabishaka yabigomba. Ndatanga akarorero ku mugabo n'umugore. Turamenyereye ko umugabo ari umutwe w'urugo, arashobora kubwira inarugo ati ndagomba unkorera ibi n'ibi 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 n'ibi, akaca agenda. Uwo mugore ariko abikora ariko akora igikorwa, kandi aza gukora kugira ngo ahimbare umunega wiwe, umushinga nawe wiwe. Igihe umushinga nawe wagarutse agasanga yakoze ca gikorwa, hari ibintu bibiri biba. Ubwa mbere no kuraba ko yakoze ivyo yamubwiye nk'uko yari yabimubwiye. Hanyuma asanze yabikoze nk'uko yabimugeze, arahamagara umugore we akamubwira ati umugore wanje wampimbaye. Mugabo umugore akibikora ntashobora kuvuga ngo ibi bintu nabikoze, arashobora kwitera amashurwe n'ivyo, mugabo si jambo rya nyuma. Mu gihe siwe yevaliwa, siwe asuzuma ngo ashire ku icemezo canke igikumu ngo nabikoze neza. Oya, dufate nimba yamusavye kumutegurira imfungurwa akunda kuri uwo munsi, ararindira aza kuzifungura kugeza umugabo we wavuze ati mugore wanje wazitetse neza.
mugabo akiriko arabikora arashobora kuvuga ati reka ngerageze nze kubiteka neza gushika yaho umugabo wanje agira himbagwa. ikijanye nuko wampimbaye kija kuba kivugwa canke kuba declare n'umugabo wiwe canke n'uwamuhaye igikorwa. Rero iri jambo guhimbara turifatanije n'Imana za kubona rifatanye n'ukuri canke n'urufatiro rwa Bibiliya yose. Ndakunda amajambo abiri nkunda gukoresha canke navuga yegeranye naryo, kumvira Imana canke guhesha Imana icubahiro. Turabona Imana yerekana ko yaremye umuntu kugira ngo abeho ayihesha icubahiro. Yesaya 43:7 hamwe n'ikete Pawulo yandikiye abikorino kete rya mbere 10:31 ngo ico dukora cose tugikore tumbere guhesha Imana icubahiro. Tuje gusanga tubayeho ubuzima buhesha Imana icubahiro, tubayeho ubuzima bwumvira Imana, tuza kuba abantu bahimbara Imana. Mugabo ngaha turibukanye ikintu kimwe, mu bijanye no guhimbara Imana twarononekaye muri Adamu. Twebwe ntidushobora gukora ikintu gihimbaye Imana. Uwashoboye guhimbara Imana, uwashoboye kumvira, uwashoboye guhesha Imana icubahiro yabaye Kristo wenyene. Uravyibuka Yohana arabivuga, ijuru riva mw'ijuru ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Pawulo acavuga ati ndabinginga abantu b'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana. Tuja kubona guhimbara Imana ari umuhamagara Imana iduhamagarira, kandi sagace gatoya. Uno musi abanyamuziki bavuga ko guhimbaza Imana ari kuririmba, ari gucuraranga. Muga Pawulo hano ariko aravuga ngo imibiri yanyu bisigura ngo ibitugize byose bishikanwe ku gicaniro, nkuko mu isezerano rya kera ikimazi ubugingo bwacu bwose bwagenda kugira ngo umuntu ashobore kwemerwa imbere y'Imana. Kimaze cabaye Kristo kugira ngo yemegwe. Mendi majambo tuza kwemerwa duciye muri Kristo Yesu. Tuza kwitwa abahimbaye Imana, ntitugigwa abahimbaye Imana muri kamere kabayihimbara, kubera ko vy'ukuri caha kiracari muri twebwe, umwiza uracari muri twebwe, turacanagurwa. Hari igihe Imana izokuraho icaha burundu ce twitwa abantu, mbere tunagigwe abahimbara Imana mu buryo bwuzuye. Tukiri hano hantu rero nta mpamvu nimwe yo kwitirira abanyamuziki ngo bahari kugira ngo bahimbare Imana. Hari ijambo Eric rinkorako kandi rigatuma numva mbabaye gose, kubera ko twanyazwe n'igihe tuvuga ngo umurongozi wo guhimbara Imana. Turisha tuvuga guhimbaza, nagomba ubivuge guhimbara ni buki tuvuga ngo umurongozi wo guhimbaza, tukavuga ngo worship leader. Ikino gihe canke igihe tuvuga aya majambo tuba dutahura iki? Tuba dutahura yuko ari twebwe turongora ibiba byose mu ikoraniro. Mugabo vy'ukuri ijambo worship sinumbereye kuja mu ndimi nyinshi zitandukanye kugira ngo turabe umuzi waryo. Mugabo ugiye kuraba uko ijambo ry'Imana rihishura ibijanye na worship canke adoration, tuja kubona ari ikintu Imana yemera canke Imana ihakana. Kandi ico kintu Imana yemera canke ihakana gifatiye n'ubuzima bwose. Ndatanga akarorero kuri Abel hamwe na Kayini. Bose barashikanye, umwe kuvyeze uwundi kuvyatunze. Imana yanka ishikanwa rya Kayini, yakira rya Abel. Mbega muri uwo mwanya kubera Imana yase kimwe canke ihakana ikindi, hari Imana iri kurakora muri uno mwanya. Abel aza kwakirwa n'ishikanwa giwe ryose, Kayini aza kwankwa n'ishikanwa giwe. Iki gikorwa co gutanga bashikanira Imana, Abel yagiriwe ubuntu hanyuma arakirwa n'ishikanwa giwe. Kayini ntiyagiriwe ubuntu. Aha niho tuza kubona Imana itoranya abigirira ubuntu kugira ngo bashobore gutanga. Mugabo ntibashobora kwemerwa ataco batanze. Iri shikanwa batanga hano ca tubona abasokuruza ingene babandanije ryabaye ikimazi. Ikimazi gitangwa nk'ikigeranyo cande ca Kristo. Nukuvuga rero tuja gutahura worship, tugatahura canke adoration mu buryo bw'ikintu Imana iza kwemera, mu buryo bw'ikintu Imana iza gusuzuma hanyuma icemeye ibitwumva umubavu umota neza, canke Imana yumva
canke iyo no kuri Aburahamu ngo Imana ngo iramushima imuhora ko nk'ukugororoka ayo yose namavuga tuza kubona Imana igiriye ubuntu umuntu hanyuma iramwemeye. Rero gihe tuvuga ijambo worship ni muri ubwo buryo. Rero tuvuze worship leader tukaba turi muri context y'ivy'umuziki n'indirimbo mu makoraniro y'abizera. By'ukuri twabonye hano ko mu gihe ca Dawidi hariho abarongozi b'abaririmbyi hakabaho n'abatera indirimbo. Uno musi twobita abaririmbisha, twobita abarongozi b'indirimbo canke b'amakoraniro biciye mu ndirimbo. Ariko umurongozi mukuru w'ikoraniro ninde? Ni Mpwemu Yera. Ntabwo ari twebwe twiyita aba worshiper. Uno musi uza kubona kuri afishe ngo Claude worshiper, ndeke kuvuga ayo mazina y'abandi bantu. Mu yandi majambo hari ukuntu dushaka kwiyitirira titre kandi birafise kahise. Nzobivuga mu biganiro bizoza hanyuma twerekana ni gute ibi bintu byo guhimbaza no gutaza present worship vyiyubatse gushika yaho tubifise uno munsi. Mugabo vy'ukuri worshiper n'umuntu wese yavutse ubwa kabiri ariko habaho ubuzima buhimbara Imana kandi ntibwigera buba parfait. Ni urugendo rushishikara, nico gituma tutavyiyitirira, ahubwo Imana niyiza ikavuga ati mwana wanje uri kurabibaho, uri kurabigerageza. Ni Imana ibiduha, twe tuza kuvyitwa niburiburi ku bwa Kristo ariko si ku bwacu. Rero rino jambo guhimbaza ryaratunyaze kubera ko ritekeye, ndabigereranya n'ikado canke ingabire yaho kijya kintu bafuka hejuru bitambalaje citwa guhimbaza, hama indani hakabamo ikintu kigaragara, nta mutima guhimbara Imana uhari. Kandi kiri naco nobwira bariko baratwumviriza, iri jambo guhimbara naho rihuriye n'ivy'umuziki, naho rihuriye no kuririmba. No kuvuga ngo umuziki uri kure, ivyo kuririmba biri kure, nkuko zijya ngabire zose tubona mu ishengero zikora ziri. Mugabo ibijanye no guhimbara Imana n'umuhamagaro wa pasitori, umwigisha w'ijambo ry'Imana, umuntu wese yizera akorera mu ngabire zitandukanye ahamagarirwa kubaho ubuzima buhimbara Imana. Nico gituma rero iyo tuvuga ngo twaremewe guhimbaza Imana, sivyo n'ukuri, ahubwo twaremewe guhimbara Imana, twaremewe kubaho ubuzima buhimbara Imana, twaremewe kubaho ubuzima buhesha Imana icubahiro. Adamu ataracumura yari yarishiriweho kugira ngo abeho yumvira Imana, ariko amaze gucumura yabaye gutumvira Imana. Iyo tuvuga ngo tugeze mu mwanya wa louange na adoration, by'ukuri tuba dukwiye gukoresha amajambo ngo tugeze mu mwanya w'indirimbo, kuko niwo muri ni indirimbo zigere zikoreshwe muri uwo mwanya. Nico gituma umwanditsi hano yatubwiye ngo hari indirimbo zo guhimbaza Imana no kwishima, zaba ari indirimbo by'ukuri zo kuvuga ingene Imana imeze. Wibuke wa murongo bibutsa abantu ivy'Imana yabo. Yego, ibi bintu bibutsa ivy'Imana yabo ni ivy'Imana yavuze kuva mu bitabo bitanu vya Mose, ni ivy'Imana yacisha mu bavugishwa. Uno musi tubifatira ku rufatiro rwose rw'ijambo ry'Imana muri rusange, nivyo twibutsa. Martin Luther aravuga ati bikeneye ko twama twibutswa ubutumwa bwiza kuko tubwibagira buri munsi ku munsi. haraho nabaye mu kwigisha baca bambwira ngo none ngo nibwo tuzokwama tuvuga. Nukuri nimba tutanyurwa n'ubutumwa bwiza buri gihe dukoranye ntiturakizwa, turacafise ikibazo. Ahubwo igihe tutumvise ubutumwa bwiza igihe cyose dukoranye niho dukwiye kuba alert, twavuga tuti none harabavye. Niyo nyota mwibuke, nibwo buduhaza, nibwo budukomeza, nibwo budukuza, nibwo butweza. None ikindi kintu tuba tuje kurondera mu makoraniro yacu. Igihe ca Ezira na Nehemiya bari bakeneye kunagurwa. Wiyumvira ko baca banagurwa niki? Bari bafise umwitwarariko gusubizaho igicaniro cibimazi. Igicaniro cibimazi naho bwari uburyo bw'amasengesho muri kino gihe cacu, aho tuja tugahura n'umwami, tukanywana n'umwami biciye mu masengesho. Kandi urufatiro rwo kunywana n'umwami ni ubutumwa bwiza. Rero ntidushobora kuvuga ngo guhimbaza ni indirimbo nkuko tubivuga uno munsi, indirimbo ngo za louange ngo ni indirimbo zinyaruka, indirimbo za adoration ngo ni indirimbo zigenda bukebuke. Ivyo sivyo n'ukuri, abariko baratwumviriza iyo mvugo siyo. Iri jambo naho ryakoreshejwe muri Bibiliya muzobibona rirakabiranira ibibanza. Nico gituma ntera n'akamo kuba baba baradufashije gusobanura yuko by'ukuri bakwiye kongera kwicarira rino jambo. Ego rero muri make
novuga ko guhimbaza rikwiye kuza rirakoreshwa tuvuga guhimbara niho ibidakenewe byose bizoca bigenda hanyuma mu kibanza caho twaba turiko turavuga ivy'indirimbo dukoreshe gutazira no gushima naho nyene igihe bivuga Imana iri igihe bizungurukira ku butumwa bwiza niho nyene dushobora gukoresha aya mavuga kandi ikindi kintu gutazira no gushima si ivy'abanyamuziki gusa gutazira no gushima nivyo umuntu wese yizera umuntu wese yavutse ubwa kabiri akwiye kubaho asubira mu cimaniri maze Imana ikamusangiza umunezero uri muri yo uwo munezero ukavyara ishimwe ego cyane urakoze nizera ko nakoze ahantu ugwaye nakoze ahantu ugwaye kw'Imana imvura ikavura n'abarundi ndetse n'abanyarwanda bumva ikirundi atari kera tuzoshikira n'andi mahanga ego kandi nizere ko ugwaye aho n'abandi dukwiye kugwara no kandi interano uri kuratanga arizo kuhavura ego nashaka Claude kumbure ni ibintu tuzobandanya twagura buke buke no mu biganiro biri imbere wadusezeraniye ko hari ivyo uzokorako mugabo imbere yuko turangiza kino kiganiro cy'uyu munsi tumaze kubona kumbure reka mvuge utunenge canke ibinenge tumaze kubona agahazi kari mu buryo ano majambo akoreshwa n'ukuntu yonona icyategerezwa kuba umunezero w'abera mu makoraniro y'abera kivuze neza cyane ni nakahe kajambo cyangwa n'irihe jambo wotekerera abantu bari mu ngero zitandukanye muri kino gihe kubwa kino kiganiro ego urakoze cyane je nohera ku basanzwe baradufashije gusobanura igitabo Bibiliya sinzi ko ari Société Biblique ariko aho bari hose bwa mbere Imana ibahezagire kuko nukuri ibitsuko turabivuga kubera ko hariho n'urufatiro baduhereje dufise aho tubikura nukuri ivyo ngiye kuvuga ntihave habaho kwiyumvira yuko suzuguye igikorwa cawe n'abakozi b'Imana barakoreshejwe nayo kugira ngo dushobore kubona ijambo ry'Imana ariko kandi ku bijanye n'ingene ishengero ribandanya gezwa ritunganywa tubandanya gutosorana je nosaba n'ukuri ko bokongera kuraba ijambo guhimbaza ingene ryasobanuwe mu gitabo Bibiliya hanyuma bagyicarire kumbure ku mpera yo kugyicarira barashobora gusanga ibindi ko ndavuga twofashanya hanyuma tugashobora gushiraho ijambo ribereye kandi impamvu yo gusaba ico nuko ijambo guhimbaza gishe intimatima y'ubutumwa bwiza urazi yuko mu gishingo c'ubutumwa bwiza mu gishingo c'Imana n'umunezero wayo hari umuziki n'indirimbo ku bwanje umuziki n'indirimbo vyahindutse ibigirwamana bisubirira ubutumwa bwiza kandi umuziki n'indirimbo ni ibikoresho bishobora kuba ibikoresho byiza tugiye kuraba intumbero y'ingabire yose iva ku Mana kugira ngo ikoreshwe neza ariko no munsi ku ijambo guhimbaza mu ishengero ryo mu Burundi ndetse no mu Rwanda kuko bakoresha ikirundi iri jambo mu gihe baba barikoresha by'ukuri ntabwo baba bariko barahesha Imana icubahiro twibutse ko Claude ariko avuga ivyo ari umunyamuziki neza cyane ndi umunyamuziki kandi wumva intango Eric kuva mu 2006 haraciye imyaka itari mike nukuri mfise umutwaro kugomba gutahura ico twita intumbero yo kuremwa kwacu no musi mu mashengero no kwa Mungu uzogenda uvyumve ngo twaremewe guhimbaza Imana Imana vyarayinaniye nico gitume yaturemye ariko intumbero yacu ntiri mu muziki intumbero yacu iri mu cimanire intumbero yacu iri mu c'umwana wayo yatanze kugira ngo tubeho tuyumvira aha mu bwa kabiri n'abarongozi b'amashengero abarongozi b'amashengero n'ukuri n'abavyeyi twahawe n'Imana n'abavyeyi bari mu buryo bw'imwemo ariko rero basuzuma ku kuntu ikijanye no guhimbaza no gutazira umugwi wo guhimbaza no gutazira kiriko kiragabura n'indi migwi y'abaririmbyi kandi ugiye kuraba guhimbaza no gutazira vyitiriwe abantu bamwe bica bidushikana ahantu ngo hari indirimbo umugwi wo guhimbaza no gutazira baririmba
zitandukanye n'indirimbo iyindi migwi yo mwishengero iririmba imwe twita amakorari ku bwanje ico kiracari kibazo igihe ca Dawidi yatanguje umugwi umwe w'abaririmba kandi bakongera bagacuraranga bibutsa abantu ibi bintu nzoguma ndabisubiramwo bibutsa abantu ivy'Imana yabo mu gukenguruka no mu gutazira Dawidi ashaje tuza kubona uno mugwi awushira mu migwi 24 kubera igikorwa bakora cari igikorwa bakora umwanya wose ntibafatanya n'ibindi by'ubuzima bwa misi yose nkuko no munsi tubibona kugira ngo ivyo bikunde aca bagabura mu migwi kugira ngo bazohore bakuranwa kuko igikorwa c'abaririmbyi kirarusha gisaba umwanya n'integuro kugira ngo bashobore gukora ibintu byiza muri rero ntiyari intumbero kugira amakorari menshi uworonka impamvu yo kugira amakorari menshi mu ishengero yo yidusangiza mugabo je impamvu nzi ndayibona kuri Martin Luther umwe yari kwisonga y'abashoboye gukoreshwa n'Imana mu kuzana inagurwa gishengero no kuvuga arakoresha imigwi myinshi y'abaririmbyi ku mashuri hatandukanye kugira ngo ivyo yamamaza mu kwizera bishobore gushikira benshi bashoboka kandi mu mwanya muto tuza kubona rero impamvu yo kugwiza amakorale ntihari impamvu yo kugira ngo korale imwe iririmba ubutumwa ubu iyindi korale iririmba ubutumwa ubu aho yaca hose baririmba ivyo yizera hama ugiye kubiraba neza uza gusanga muri kino gihe ntituririmba ubutumwa bwiza mu gihe rero turiko turimba ubutumwa bwiza amakorali abereye hiki aho ndiko ndavuga uko ntirengagije umugore w'imbaza no gutaza uriho kubera iki amakorali ariho kubera iki uno mwese ngomba kwagura ico kibazo mu gico novuga nuko umugwi w'abaririmbyi b'abacuranzi ni waba uri mu makoraniro y'abizera uhari kugira ngo ushitse intumbero yo gukorana kw'abizera iyo nayo niyo kwibutsanya ubutumwa bwiza yego cyane hanyuma ubwa gatatu n'abacuraranzi n'abanyamuziki ndetse nabo barongora amakoraniro aya majambo yo guhimbaza no gutazira by'ukuri n'amajambo bakwiye kusuzuma nabo nyene turafise ikibazo cyo kudasoma bibiliya ajya mirongo nariko nsoma hari abashobora kuba barambiwe bariko barakurikirana kino kiganiro ariko vy'ukuri n'ugura nerekane ico bibiliya ubwayo ivuga yego bunamira ivyanditswe vyera basuzuma ivyo bita ko twaremewe guhimbaza yuko bibiliya ari kwivuga nukuri bazosanga atari byo hanyuma bafatiya mbere yo kugubwa neza canke yo kunyugwa no kwitwa abaririmbyi no kwitwa abacuraranzi no kwitwa umurongozi w'indirimbo canke no kwitwa umuririmbisha ayo majambo arakwiye amajambo yo kwitwa worshiper amajambo yo kwitwa minister ni kubera iki nibikenewe ko tumenya ko umukozi w'Imana ibi bintu biragisibije kandi byaragisibije no muri kahise nico kimwe nano matitre yo kwita aba apotre ega kubera ko jewe ndumuririmbyi hanyuma ni jewe ninziza ikoraniro ni jewe ndanaririmbisha kugeza ya makoraniro bazana amafaranga menshi mugabo apotre hageze kwishikanwa nambona muri ico genda keneye titre induza kuri meme titre ya pasteur yitwa apotre kugira ngo vy'ukuri dushobore gusharinga gusabikanya ivyinjira mu makoraniro bamba barira ko baratwumviriza naho hantu turi mugabo vy'ukuri birahagije kwitwa umuririmbyi kuko ufise ingabire yo kuririmba birahagije kuba uri umunyamuziki kuko ufise ingabire yo gucuraranga birahagije kuba witwa kuri umurongozi urongorera ikoraniro biciye mu ndirimbo mugabo nturi mu worship leader kuko twabonye yuko urongora ikoraniro muri rusangi ni mwemu yera si umurongozi w'ishengero si umurongozi w'indirimbo si babandi bose bitwa abadiyakoni c'abafasha ibikorwa bitandukanye twese imbere y'Imana nzima duca bugufi mu ikoraniro nta matitre akenewe ni ukuri bamba barire cyane turahana ivyo bintu bigisibije kandi ivyo bica biduza ego cyo biduza ukwikunda ugushaka kubona ko iyo turirimbye mu dukomera amashi kwisokora mu mugwi w'abandi ukikura mu mugwi w'abizera iyo mejeje kuririmba nkeneye yuko mu mpezagira muvuga ko nabikoze neza nivyo byose bica biza ariko turi abantu buntu
Imana yaduhaye ingabire ngo tuzikoreshe kubw'icubahiro cayo. Ivyo kuririmba vyozo nitutaba turiko tuributsa abantu ubutumwa bwiza, nitutaba turiko turaririmba ubutumwa bwiza, twarazimiye n'ukuri. Abariko baratwumviriza b'abaririmbyi n'abacuranzi bame basuzuma ivyo, abarongozi b'imigwi itandukanye basuzume ivyo, bagaruke ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nibwo burongoye ikoraniro, nibwo butuma ikoraniro rikorana. Yaba umwigisha w'ijambo ry'Imana akwiye kwigisha ubutumwa bwiza, yaba umuririmbyi akwiye kuririmba ubutumwa bwiza, yaba umucuranzi ntakwiye kubasinda bibazwa nkaho umengo ibiririmbwa ntabiraba. Ikoraniro bwaryo ntirikwiye kubasinda bibazwa, abaririmbyi batora indirimbo izo arizo zose bakaziririmba umengo ntibashobora gutunga urutoki izo ndirimbo bazanye. Ntibatora indirimbo ngo kubera igezweho, ntibatora indirimbo ngo kubera ko ariyo umuririmbyi amenyekana. Oyaye, aba bantu bose twabonye mu biganiro byaheze, ba Kenaniya, ba Asafu, ba Etani, abo bose tubona babwirizwa n'umwami Dawidi, kandi harimo n'abavugishwa. Abavugishwa muri kino gihe twarabonye yuko ari ijambo ry'Imana tuvugishwa. Nta kindi kintu dutangariza ikoraniro, nta kindi kintu twibutsanya Eric, nta kindi kintu shengero ryo mu Burundi twibukanya atari ubutumwa bwiza. Urakoze cyane Claude. Nizere ko akamo wateye kashikiriye imigwi yose yatewe akamo, kandi kuvyirengagiza koba ari vya bindi abarundi bavuga ati gukenyerera kwikara cyane kubika ikara mu gashambara. Rero turabasaba kutirengagiza kano kamo, ngira mwabonye ko abivuga yigumiye, mu Kirundi bakoresha kwigumira kugira vy'ukuri yerekane ko ari ikintu c'inkoramutima, kandi biboneka ko atari vyo ariko ariteramwo, ari ikintu kiri ku mutima wiwe. Rero tugushimire cyane gose ukuntu wama uriko uritanga mu kutwitaba, ariko cyane no mu gutanga intererano kw'ishengero ryo mu Burundi no kubizera muri rusange. Twizere ko no hanyuma uzobandanya utwitaba kugira izi intererano zawe zibandanye gushikira benshi. Ego cane, niwo mutwaro. Urakoze cyane gose. Reka duce dushimira abariko baradukurikirana, tubasaba kuguma hafi kugira ngo ntagire ikiganiro na kimwe kizobacika, basangize n'abandi kugira ngo ubutumwa bushikire benshi. Mube amahoro y'Imana naho ubutaha.